ndiko ndavuga ya majambo fise umubabaro, kubera muri iki gihe Satani ariko aranyagitoto abantu, ariko aradutwara itoto, hari ukuma, hakaba ibihe vyo kuma, abantu bagagenda bumanigwa. Ico mpimana uno munsi ikadusubizamwo ikindi kintu, haleluya, ikadusubizamwo ikindi kintu. Abaririmbyi mwongera musubire mu itoto, haleluya. Abakozi b'Imana dusubire mu itoto, ishengero dusubire mu itoto. Gira itoto. Uhavumbari ati pastor ivyo hayumbarira nibiki? Erega jewe iwacu ndumudiyakoni, erega iwacu jewe ndafise ibikorwa. Havumbwira ati jewe naratotahaye, si ivyo ndiko ndakubarira. Ivyo hayumbarira n'amabango, kandi amabango n'agakiza n'ibintu bibiri bidasa. Hariho amabango, hariho n'agakiza. Katika jina la Yesu, hariho amabango, hariho niki? Agakiza karukwako, amabanga arukwaye. Ivyo mvuze muranyumva ngaho. Woshobora kugira ibango utarakizwa, woshobora kuba mu bikorwa utarakizwa. Sifa kwa Mungu. Icoma tukabona Yesu no munsi, haleluya. Hari umuririmbyi nkunda yaririmbye ngo ubugingo bwanje bwahindutse ukundi, Yesu yangereramwo, washitse mu mutima, Yesu aho yangereramwo, Yesu mwami. Ririmba iyo ndirimbo, haleluya. Yesu yangerereye, haleluya, haleluya, ndane. Yesu yangere. Turagomba kwiga aya majambo. Nari mfise nyokuru ariwe mama wa papa, yadenganya ava mu mubiri amaze imyaka myinshi cyane, kandi baharuye n'ivyukuri basanze yarashikanye imyaka 100 arayirenza ko mikeya. Mugabo nama ndamwibuka, twebwe twazinduka mu y'abana tugenda isaha 11, nawe tukazindukana tujana agiye kwinjira isaha 3. Hari aho twashika tukagaruka tuvuye mu y'abana tugasanga nawe akiri mwibarabara, ariko aragenda. Arinze ashika mu rusengero, yacasaba umwanya wo gushima Imana, yacasaba umwanya wo gushima Imana. Uwo ni nyokuru bibi wanje. Hari igihe abakozi b'Imana babona ko abagora kuko avuze ntiyaheza, bagaca bamwima umwanya. Harya bavuze bati ishengero niritahe, yagenda aridodomba ngo naho dutashe ntibampaye umwanya. Gira mugenza bati yaragifise itoto. Ukabona umuntu yaremerewe n'igerageza, aho kugenda ukamuririra, ucuja kumuvuga mu muryango iwanyu, abo warongowemwo, abo wakuyemwo umugeni, hewe mwishengero, muri korale, wabonye ibyanaka. Nagira ndababarire bene data, mpora mbwira ishengero, nahora nkunda kubwira ishengero, n'ubu nzoguma ndabivuga. Bene data mwiyubare, burya igeragezwa ririmuka abasha, igeragezwa ririmuka, igeragezwa ririmuka, riva kwa Matayo rikaja kwa Petero. Shengero baduhaye umwanya ngo duhagarare hano. Hanyuma rero nkuko mwabyumvise, igihe nava hariya ishengero n'abavyeyi b'ishengero n'abungere b'igishiha n'ishengero n'umuryango baradutumye kubatasha, mwakira intasho. Hanyuma twugurure Bibiliya zacu dusome mu gitabo ca Zaburi. Ubucuti buva mw'ijuru nisuza, oraho iza mahigwe ndonsa, mahoro nisuza, maboka ora nkiza. Haleluya nkiza, nikiza
ukabura nkiza 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 amaboko yawe haleluya nkiza nkiza nkisunza amen amen. Dusoma amajambo Zaburi 92. Tugiye gusoma amajambo kuva ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Turaza guhagarara cyane ku murongo wa 13. Zaburi igitabo cyoroshe kubona. Zaburi ni igitabo cy'amazaburi kigira kane, ariko dusoma 92 iryo murongo wa 12 haratubwira ngo umugororotsi azogira gute? Azototahara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi cy'i Lebanoni. Abatewe, haleluya, abatewe mu rugo rw'Uhoraho. Isezerano ngo bazogira gute? Bazototaharira mu nyubakwa z'Imana yaje no mu busaza. Amen. Bazoba bacama, bazogira ubukame bwinshi n'itoto. Muri izi Bibiliya nshasha barabisiguye neza, handitse ngo bazogira inkomezi nyinshi, bazogira ubukame bwinshi n'itoto, kugira ngo vyerekane yuko Uhoraho atunganye, niwe gitandara canje, atarimo kugabitanya na gukeya. Mu nkundire subire muco tuvugana y'amajambo. Umugororotsi azototara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi cy'i Lebanoni. Abatewe mu rugo rw'Uhoraho bazototaharira mu nyubakwa z'Imana yacu no mu busaza. Bazoba bacama, bazogira ubukame bwinshi n'itoto, kugira ngo vyerekane yuko ratunganye, niwe gitandara canje, atarimo kugabitanya na gukeya. Yesu nashimwe. Tugiye kuvugana ijambo iribanga gitoto ryo mu buryo bw'impwemu. Kugira itoto ryo mu buryo bw'iki bw'impwemu. Kandi isengesho mfise muri aya majambo n'iri sengesho rivuga ngo Imana idusubize mu itoto. Haleluya. Meri kiganzo mwicanye ati Imana igusubize mu itoto ryo mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Imana igusubize mu itoto. Lobegang. Iyo tuvuze nibaza itoto. Iyo tuvuze itoto, igiti iyo gifise itoto bisigura ko gifise ubuzima. Haleluya. Iyi giti gifise itoto bisigura ko gihema. Iyi giti gifise itoto bisigura ko gifise amazi. Itoto rifise ico risobanura. Itoto rifise ico risobanura no mu buryo bw'impwemu. Imana iragomba kudusubiza mu itoto. Ya haleluya. Bibiliya ivuze ngo abatewe mu rugo rw'Uhoraho, isezerano bafise bazototaharira mu nyubakwa z'Imana yacu. Irindi sezerano rinezera ngo no mu busaza bazoba bacama. Ni mu myaka 80 n'imyaka 70. Haleluya. N'imyaka 90 n'abagirirwa bake bagashikana 100 bazoba bagifise inkomezi nyinshi. Mumpera Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu aragahezagirwa.
Imana ibampera umugisha mwese. Turagomba kwiga aya majambo. Nari mfise nyokuru ariwe mama wa papa yarenganye ava mu mubiri amaze imyaka myinshi cyane, kandi baharuye n'ivy'ukuri basanze yarashikanye imyaka 100 arayirenza ko mikeya. Mugabo nama ndamwibuka, twebwe twazinduka mu y'abana tugenda isaha 11, nawe tukazindukana tujana agiye kwinjira isaha 3. Hari aho twashika tukagaruka tuvuye mu y'abana tugasanga nawe akiri mwibarabara ariko aragenda, arinze ashika mu rusengero yacasaba umwanya wo gushima Imana. Yacasaba umwanya wo gushima Imana. Uwo ni nyokuru bibi wanje. Hari igihe abakozi b'Imana babona ko abagora kuko avuze ntiyaheza, bagaca bamwima umwanya. Hajya bavuze bati ishengero niritahe, yagenda ari Dodoma ngo naho dutashe ntibampaye umwanya. Gira mugenza bati yaragifise itoto. Haleluya. Abatewe mu rugo guhoraho, nagira mvugira ijambo ndabibukije ngo twese naho twicaye hano mu ngoro y'Imana, umwe wese afise Imana, afise y'Imana yamukuye. Hari uyakuye mu kaboregwe, hari uw'Imana yakuye mu busambanyi, hari uw'Imana yakuye mu muziki, hari uw'Imana yakuye mu kuraguza, hari uw'Imana yakuye mu kunywa itabi, hari uw'Imana yakuye hirya no hino, hari uw'Imana yakuye hariya. Irakuzana, haleluya, irakuzana bukebuke igushira mu ngoro yayo. Uza wisanga wicaye aho wicaye, uza wisanga ibintu uravyumva kera atavyo wumva. Robagide, uza wumva ivy'Imana utanguye kubitahura kera atavyo wumva. Uza wumva umenga wobisigurira abandi, uza wumva umenga wobibwira abandi. Yo, Imana ifise yo yadukuye, ifise naho yadushize. Haleluya. Mu nzu y'Imana ni heza ndahakunda. Mu nzu y'iki? Mu nzu y'iki? Imana ifise yo yatuvanye naho yadushize, idushize mu ngoro yayo. Iki tubwira ijambo ngo totahara, imbwira ngo totahara. Kandi burya bene data, agakiza gafise ibintu bitatu bikaranga. Agakiza nimba warakijijwe neza, agakiza gafise ibintu bitatu bikaranga bene data. Agakiza karangwa n'ibintu bitatu. Umuntu yakijijwe amenya iyo yavuye, amenya hageze, amenya niyo ariko araje. Haleluya. Amenya iyo yavuye, akamenya hageze, akamenya nuko aja mu ijuru. Hari umuririmbyi nkunda yaririmbye ngo ubugingo bwanje bwahindutse ukundi Yesa yangereramwo, washitse mu mutima Yesaho yangereramwo, Yesu umwami. Lirimbi yo ndirimbo, haleluya. Yesu yangerereye, haleluya, haleluya, Yesu yangere. Hari igice yaciye aririmba ngo naretse gukezera no kugira gute. Hakindi gice aririmba ngo nziko nzoja kubana kuri uwo mugwa nande. Yaramenya azi neza iyo yavuye, amenya hageze, amenya nuko ariko araja mu ijuru. Yo, haleluya. Agakiza umenya iyo wavuye ukavuga ngo kera nari ubu ndiko ndaja mu ijuru. Ivyo ukaba utarabimenya raba neza. Hari iwacu hari umugabo umwe yakijijwe byari bigoranye, yahora akubita umugore cyane, akamugirira nabi cyane. Umudame wiwe yari umukristo, akorera Imana gose. Hanyuma haragera igihe avuye ku rusengero agashikira ku makofi, avuye ku rusengero agasikira ku nkoni, akarara mu ngundu z'ibitoke, akarara inyuma y'urugo,
akamaro ko arabwira abakozi b'Imana, munsengere jewe ndagowe, munsengere umugabo arampanze, munsengere ndamerewe n'abakozi b'Imana barasenga, ishengero riramusenga, abaririmbyi baramusengera. Haragera igihe Imana irishura, haragera igihe Imana irafata wa mugabo imufashe, arihana, arakizwa. Akijijwe umunsi umwe, wa mugore ari mu rusengero nkuko yaba yicaye hajya, abona umugabo wiwe nkaha, yumva umunezero mwinshi, amubonye ati yo, ahaga umugabo wanje aricaye mu rusengero nyene. Sinzi umukozi w'Imana avuze ati umwe mu ishengero nahaguruka ashima Imana. Wa mugore acarahaguruka ati Imana ndagushimiye ibyo wankoreye, warangiriye neza, nari naragowe, umugabo yama nkubita iminsi yose, narara mu ngundu z'ibitoki, nari naragowe, none raba ngere yicaye mu rusengero, nari naragowe, nakubitwa iminsi yose, inkoni za minsi yose n'amakofi. Wa rugabo nago aho gwicaye, ego Mana ntambesheye Mana. Wa mugore agasenga, pe Mana nari naragowe, nari narapfuye, narara mu ngundu z'ibitoke n'abana. Wa rugabo kwaruko nyene Mana, kwaruko nyene Mana, kwaruko nyene. Amen, amen. Tuzi ibiganza dushimira Imana iragahezagira. Kwaruko nyene, urumva ko yibuka iyo yagize gute. Kandi bene data, burya uwo muntu yari yarakijijwe neza. Iyo ataba yari yakijijwe neza, yasubiraga yamugira ati wewe uza kumvugira mu rusengero. Mugabo kubera yibuka aho yavuye, yavuga ngo kwaruko nyene. Amen, amen. Imana yaratuzanye, iratuvana hariya, oh haleluya, itwicarika mu ngoro y'Imana, ikitubwira ngo gira gute, gira gute, gira gute, totahara, gira itoto. Uhavumbarira ati pastor ivyo hayumbarira nibiki? Erega jewe iwacu ndumudiyakoni, erega iwacu jewe ndafise ibikogwa. Havumbwira ati jewe naratotahaye, si ivyo ndiko ndakubarira, ivyo hayumbarira n'amabango, kandi amabango n'agakiza n'ibintu bibiri bidasa. Hariho amabango, hariho n'agakiza. Katika jina la Yesu, hariho amabango, hariho niki? Agakiza karukwako, amabanga arukwaye. Ivyo mvuze muranyumva ngaho. Woshobora kugira ibango utarakizwa, woshobora kuba mu bikorwa utarakizwa. Sifa kwa Mungu. Icoma tukabona Yesu no munsi. Haleluya. Birashoboka ko umuntu yoba mu bikorwa atarabona Yesu, atarigera avuka ubwa kabiri. Birabaho. Jewe ndavyita agisida spirituel, ni agisida irabaho. Igihe Paulo yashika hariya muri Efesi Korinto, ariko aragenda, yarabajije abigishwa bamwe bati mbega mwarahowe mpwemu yera? Bamubwiye ngo nitwari bwanagire gute, nitwari bwanavyumve. Ivyo byari bishasha. Birabaho rero. Sindiko ndakubwira ibikorwa ufise, ndiko ndakubwira agakiza, itoto. Amen, amen. Itoto. Abatewe mu rugo guhoraho bazototaharira mu nyubakwa z'Imana yacu. Ndiko ndavuga ya majambo fise umubabaro, kubera muri iki gihe Satani ariko aranyagitoto aba, ariko aradutwara itoto. Hari ukuma, hakaba ibihe byo kuma, abantu bagagenda bumanigwa. Icyo Imana uno munsi ikadusubizamo ikindi kintu. Haleluya. Ikadusubizamo ikindi kintu. Abaririmbyi mwongera musubire mu itoto. Haleluya. Abakozi b'Imana dusubire mu itoto, ishengero dusubire mu itoto. Nagize niyumviriye itoto niga ku giti. Burya bene data mumbabarire mvugane namwe igiti gatoya. Igiti, mbega igiti yo cumye n'igihe gifise itoto, mwibaza ko kigira akamaro kanini ari hehe? Igihe gifise iki? Igihe cumye gicika amakara, igihe cumye gicika inkwi, igihe cumye gitangura kuzana umwanda bakagenda barakubura. Igihe cumye nta kigera. Mugabo igiti gifise itoto, hinga tukivugane ko gatoya. Mugabo tubivugane mu buryo bw'impwemu.
igiti gifise itoto ugomba dekoro urayironka. Amen. Ugomba dekoro, ugomba gushariza, ugomba gushariza. Ugenda gutora igiti gifise iki, ugashira hariya, ugashira mu nzu, ugashira hariya, ugashira hariya, ugashira hariya, hagasa neza kubera kirafise itoto. Ukazana amababi yacu ukayazana, amababi yacu ukayabika, ukayashira hariya, igahinduka dekoro nziza. Igiti gifise itoto ugomba umukubuzo, uragira gute? Uragira gute? Urawuronka. Igiti gifise itoto ugomba umukubuzo, urawuronka. Yo bene data, mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo yavuze ngo umuntu nuyiyeza akitandukanya n'ibyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigiriranye neco iki cyatunganije igikorwa ciza, ico Imana ikakugira uko igomba kuko igusanze mu itoto. Ico Imana mw'ishengero ryayo ikagukoresha uko igomba kuko igusanze mu itoto. Ewe shengero, Imana yongere duhe itoto. Haleluya. Igiti gifise itoto, nari mvuze ngo ugomba dekoro urayironka, ugomba umukubuzo urawuronka. Igiti gifise itoto kirazana imvura. Bwira mugenzi wangu kirazana imvura, kirazana imvura. Amen. Kirazana iki? Kirazana akayaga, kirazana akayaga. Muri iyi minsi harakenewe abakristo batuzanira imvura yo mu buryo bw'impemu ikagaruka mu ishengero. Harakenewe abakristo bari mu itoto bahamagara Imana, akayaga k'impemu kagasubira kakagaruka muri korale, akayaga k'impemu kagasubira kakagaruka mu muryango wawe, akayaga k'impemu. Imvura y'umugisha ikongera ikagwa mu gihugu, imvura y'umugisha ikongera ikagwa mu ishengero. Harakenewe itoto kugira ngo imvura yo mu buryo bw'impemu yongere igwe, yongere igwe, yongere igwe. Igiti gifise itoto kirazana akayaga. Igiti gifise itoto kiratuma imvura igwa, imvura ikagwa. Igiti gifise itoto bene data kirafise imizi. Gira mugenzi ngo gifise imizi, kirafise imizi. Amen. Kirafise imizi igera kure, kirafise imizi, kiranywa amazi. Haleluya. Kigafite imizi, imizi igera kure. Igiti gifise itoto kirafise imizi, imizi ikamanuka ikanywa amazi ikagaburira igiti. Abakristo turakwiye kumva abantu bashinze imizi muri mvugira cyane, muri bashinze imizi. Naho umuyaga uza ugawuta, iyo cyashinze imizi ubona kiririmba ngo haleluya, ubona kiririmba ngo haleluya. Ntacyo kiba. Narize kwirenga, irenga riba mu mazi. Hari igihe uruzi rwuzura rukuzura ibintu by'ibiti byose bikarengako, uzibona nyarenga rigira gutya, bikazorenga ko ibiti bikomakomeye amabuye agaca hejuru bibirenganye, usanga rivuga ngo mpimbaze mpimbaze mpimbaze. Haleluya. Igiti gifise imizi. Naho umuyaga uza ntayo kija. Bwira mugenzi wawe ngo iyo umuyaga uhuhuta uba urondera igiti kitafise imizi. Mubarire, umuyaga uhuhuta uba urondera igiti kitafise imizi. Ego, ego. Umuyaga uhuhuta urondera igiti kitafise iki, igifise imizi. Ntacyo kiba. Kirashinze, kiriyo, kiri mu bya, kirafise amazi. Nagoma ndababarire ba Kristo, iri toto turakeneye Imana ko yoduha gushinga imizi muri Kristo, ukaba muri we. Yo nibutse inkuru y'umwana umwe
umwana umwe wo muri Sunday school, hari iwacu baraje abagabo bigisha, hari abagabo bahora batembera bafise ibitabo byinshi, ngira muca mubabona, baraza barigisha uwo mwana wo muri Sunday school, baramwigisha, baramubwira ati mwana va mwishengero uze ngaha raba ibi nibi, barabimwigisha, hanyuma arababarira ngo mugomba nzi wanya tego, ati jewe baranyigishije mu yabana, ariko baramwigisha gose, ati nuze tukujana. Impande yaho bariko barayagira, aho bariko baraganirira, hariho igishitsi kinini cyari kihari. Munyuma uwo mwana acabaza abo bantu ati mbere yuko ndabemerera canke ndabahakanira, ngira ndababaza ikibazo mugabo mubanze munyishura. Tego tubaze mwana, ati iki giti uwo gishingura iki gishitsi akaza kugitera harya comera barahora. Ati kugira ndabemerere, mwana wo muri Sunday school, kugira ndabemerere ngoma nsubira ndababaze iki gishitsi kiri ngaha uwo gikura ngaha akaza kugitera hariya mbega comera? Ba bantu bati oyaye coca cuma. Wa mwana ati naje ni ukomeze, uwo nkura hondi akantwara hariya noca numa. Tuza dushimira Imana, haleluya. Uwo mwana yari afise uko ashinze imizi neza. Mugabo niho buri umuntu afise ubwanwa yoca yemera, niho buri umuntu afise ubwanwa n'abuzukuru yoca yemera, nivyo baho. Mugabo uwo mwana, hari umuntu aba umwana mu gihagararo ariko ari umugabo mu kwizera, hari umuntu aba muto mu gihagararo ariko ari umugabo mu kwizera. Yari umwana wo muri Sunday. Nagira mbwira ishengero, kubera abantu bariko baruma, ibije byose biramujana, ibije byose kubera atamizi, ibije byose birahitanana. Umuntu kazubona aradutse, ndavuye muri korali, nimwaje kundamutsa, naragwaye, nimwaza kundaba, iyo korali yanyu ndayihevye. Mana yanje, gira mugenza wawe ngo ubwo n'ubwana bwo mu buryo bw'impemu, ubwo n'ubwana. Wehe igihe bagwara wasuje bangahe? Ubwo n'ubwana. Je ndi umukristo nzokwama ndi mu bintu byo, je ndi umukristo ndashinga intahe naho igihugu cose. Gezaho yavuze ngo je ndi umukristo mu bintu bibiri. Ibintu bingahe? Gushitsa ryari? Muri korale gushitsa ryari? Ngaha gushitsa ryari? Gushitsa gupfa. Nta magambo, nta byo kuvuga ngo ntibakuravye, ngo ba mwarimu ntibaje, ba pasiteri ntibaje, naho tutaje Imana niho yariri. Haleluya. Naho tutaje Imana niho yariri. Umuntu adashinze imizi mu kwizera, akantu kose karamujana, akantu kose karamutwara, ibije byose arajana navyo, ibije byose arajana, aragenda, ukazubona aradutse, ibi bintu ndabihevye. Nagira ndababarire, twaje mu ijuru, twaje mu ishengero, Imana ifise iyo yatuvanye niyo turiko turaje. Amen, amen. Twaje dufise Imana yidukuye niyo iri kwiratujana. Abariko baraja mu ijuru, gira uko turahabe. Amen. Subira uduza ati Mana ndiko ndazi wawe. Bivuga ati Mana ndiko ndaza. Haleluya. Ndiko ndaza. Ntibizoherera aha. Shinga imizi. Abatewe mu rugo guhoraho bafise itoto, barafise imizi muri Yesu. Barashinze imizi, baramatana na Yesu, baragumana. Naho umuyaga woza ugahuhuta aguma ahagaze, naho ibihuta byoza, naho ingorane zoza aguma ahagaze. Igiti gitotahaye kirafise imizi igera kure. Muri iki gihe kubera abantu barumye, abantu bariko baruma, nta mizi.
abantu bagenda bafise intege nke, imizi ikabura, abantu hari igihe cyo kuma, hari igihe cyo kumanigwa, imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana ikabura, imyanya yo gusenga no kwisonzesha ikabura. Ewe Yesu, dusubize mu itoto, dusubize mu itoto mani, dusubize mu itoto, toto ryo mu buryo bw'imwemu. Haleluya, toto. Nagoma mvuga ikindi, mumbabarire mvuga iby'iki giti. Igiti gifise itoto, ukimenyera kuki? Kirafise agatutu, kiratanga agatutu. Kiratanga iki? Kiratanga iki? Yo, kiratanga agatutu. Mwebwe no muri mu gisagara hari igihe umuntu aremegwa n'imizigo, akaremegwa n'uruzuba, avuye kure, avuye kurima, akaja kure. Dora tubasanga munsi y'igiti, uwarushe, uwaremerewe, uwashonje, babonye igiti gisaganaye, igiti gitanga agatutu, usanga ariho bicaye, usanga bariko barikura icuya, ufise umwana akamukurayo akamwonsa. Amen. Uwararemerewe akongera agatura, akaruhukira munsi y'ico giti. Uwarafise impamba yatekeye agatura, akicara, akarya, kubera abonye igiti kimuruhuye. Yo, icompa hagasubira kuboneka abakristo baruhura bagenzi babo. Robo, haleluya, abakristo baruhura bagenzi babo. Mbwirira mugenzi wawe ati, umbera agatutu nzohora nugamamwo. Haleluya, agatutu. Heko, amen. Kaba umuntu aruhura. Hari abakristo mu gishingo cyo kuruhura basambura. Urazi ingene biryoshe wari uremerewe, amageragezwa kuremereye cyane, ugahura na mwene data ati ndarushe, akasanga uri kurarira, ukazumva arakubwira ati mpore iryo gerageza tugiye kurisengera, mbere tuzogisonzereshereza. Mubibaza muri no minsi ni bangahe bemera guheba amafiriti kubera wewe? Ni bangahe aheba kujya kubera wewe, akwisonzeshereza? Ni bangahe yemera guheba imikate arondera kwisonzeshereza igeragezwa ryawe? Hewe, ni bangahe muri iki gihe? Ndakwinginze uba agatutu ka mugenzi wawe. Amen, amena. Yesu ashimwe. Uba agatutu. Amen, amen. Uba agatutu. Mugenzi wawe arusha ati mpore, mpore. Amen, mpore. Aje muhiri wawe arira ati mpore, hariho Imana. Akaba araruhuka atarashikira mwarimu, akaba araruhuka atarashikira pasitori, akaba araruhuka atarashikira umurongozi wa korali, akaba araruhuka. Muba abantu baruhura abandi muri quartier, muba abandi baruhura abantu muri quartier. Ndabipfurijaga kuzana agatutu mu ishengero, kuzana agatutu ka mugenzi wawe. Subira umumbarira uwo mu gicaranya ati, ninaruha uzumbera agatutu nugamamo, ninabandushe. Amen. Ninabandushe. Hallelujah. Ninabandushe. Ninabandushe. Musumwe nigeze guhura n'amageragezwa. Burya bene data, haraho duhura n'amageragezwa akomeye, ugasigara wene na kuki Imana yakubariye gusa, ata muntu yogutahura. Haleluya. Gahura n'ibibazo. Narahantu mbabaye, nzambona umuntu ndamubarira, arambara ati basari kubabaye, ntihari ibintu bimbabaje. Acarambarira ngo umviriza. Amen. Nari naraye ndarota mbona wijiriwe, mugabo naciye mfata umwanya wo kugusengera. Naciye mfata umwanya wo kugusengera, ndagusengera. Rero mpore, ibyo bikubabaje Imana irabikuyeho. Ambera agatutu, numukiso wo mwishengero, ndi pasitori. Ereka abantu b'Imana, aha naho twiko abakozi b'Imana, mu yandi majambo turi bene data.
bwira mugenzi watahuri mwene data, erega uri mwene data. Mumbabarire bavyeyi, nivyo turi bene data. Paulo yavuze ngo bene data mugire gute? Mudusengere. Mu yandi majambo dusanga ihamagagwa, erega dusanga ihamagagwa. Utahaye uzokibonera kuki? Bwira mugenzi wawe uti kirafise amosozi, kirafise amosozi. Mubari ati kirafise amosozi. Haleluya. Kirarira. Abariko barankurikira gira uko turaba, ariko turajana. Duza kumiza hejuru. Igiti gitotahaye kirafise amosozi, kirafise amosozi. Kugira ukimenye, twari igipanga ugikubite, kirakubwira ngo urambabaje, kirakubwira ngo urambabaje. Twari isuka uhimbura umuzi, uhimbura umuzi wacu, kirakubwira ngo ndababaye. Uzubona amosozi. Igiti gifise itoto, haleluya, ukibonera kumarira, urakibonera ku mosozi, urakibonera ku mosozi. Muri iki gihe kubera hari ukuma, muri iki gihe kubera hari ukuma, abantu n'ugutwengana gusa, ntabakibabara. Aha murabona ko mbega ibituriza ntabihari, mbega ntabihari. Ibyo tumaturira, mbega mugenza wewe igeragezwa rimwo niryo kuriza. Ewe abantu bagatwengana, hewe wamenye ivyanaka, wamenye ivyanaka, wamenye ivyanaka. Hewe kuri WhatsApp, kuri telefone wumvise ivyanaka, wumvise kera mu minsi yahera bahagaze hano bakavuga ngo abantu bangana uko bagiye inyuma y'ishengero, abatotahaye wumva baturika induru. Uno munsi baca batwenga, amarira yaraheze. Wumvise bavuze ngo bakavuga bati naka nakiririmba, yarasubiye inyuma. Korale yacivuga ngo tuzokwisonzesha turirira Imana, nitwemera ko abaririmbyi baguma bagenda. Mugabo uno munsi muheruka amasengesho yo gusengera bene wanyu bagiye ryari? Muheruka amasengesho yo kwisonzeshereza bene wanyu? Gira mugenza ngo ujya yagiye yari mwene wacu. Hari abaririmbyi baririmbye ngo tubabohoze. Amarira yaragiye, abantu niyo cyumva amarira. Aba twigize intege nke, aho kudusengera abantu baganza kuvuga, aho gusengera abakozi b'Imana baganza kuvuga, aho gusengera korale. Gira mugenza ngo niwongere ugira amosozi, niwongere ugira amosozi. Haleluya. Shengero ry'Umwami, igiti gitotahaye kiragira amosozi kikarira, kiragira amosozi kikarira, kikagira amosozi. Ukabona umuntu yaremerewe n'igeragezwa, aho kugenda ukamuririra, ucuja kumuvuga mu muryango iwanyu, abo warongowemwo, abo wakuyemwo umugeni. Hewe mwishengero, muri korale wabonye ivyanaka, nagira ndababarire bene data, muhora mbwira ishengero, nahora nkunda kubwira ishengero, n'ubu nzoguma ndabivuga. Bene data mwiyubare, burya igeragezwa ririmuka abasha, igeragezwa ririmuka, igeragezwa ririmuka. Riva kwa Matayo rikaja kwa Petero, ryarindi nyene. Riva kwa Petero rikaja kwa Yohana, riva kwa Nadine rikaja kwa Janine. Yewe basha, mperuka ko uwo mugenza wati wirinde kumvuga ndi mwigeragezwa, hari na hari wewe uzonyakira. Hego subira umubarira ati wirinde kumvuga ndi mwigeragezwa, hari wewe uzonyakira, hari wewe. Geragezwa ririmuka. Amen, amen. Igeragezwa mvuze ngo riragira gute? Ririmuka ryarindi nye. Numutwenge ngo ari mu bukene buzoviwe usange butahiye iwawe. Numutwenge ngo ariko arapfusha abantu
ibirimuka. Gira mugenzi bati uzusubire ntuzontwenge ndi mwigeragezo. Mubarira ati ntuzontwenge ndi mwigeragezo. Uransengera urarira. Igeragezwa ririmuka. Hari abantu bibagira bakibagira agaja gutwenga umuntu ari mwigeragezwa akamutwenga. Musengeri amosozi yongera agaruke, amosozi yongera agaruke, igiti gitotaye kirazana amosozi. Nagomba mvuge bene data, harageze ko tubera abandi agatutu, harageze ko tubera abandi agatutu. Abantu bakugama muri jewe, abantu bakugama iwawe, abarushe n'urugendo baremerewe, abantu bari baremerewe bashitsi wawe, akavuga ngo mvuye kwa mama naka ndaruhutse. Amen. Ntapfa guhonyogwa, ntapfa gutwarwa n'ikintu. Abantu barimwo itoto, si ibintu byose bipfa kumutwara. Yesu abahezagire, Imana ibahezagire. Tuje muri Timoteyo tuhave turangiza. Ya haleluya, yo haleluya. Gira duzi ikiganza ati Imana ndakeneye itoto muri ibi bihe. Vuga ati Imana ndakeneye itoto, nongere nsubire mu itoto. Numvise inkuru y'umugore umwe, munyemere ndayibabarira. Iyo nkuru y'umugore umwe yari akiri mu itoto, ari mu itoto, umugore w'umuhizi. Bamubwiye abatuzi n'amakuru, madame, umugabo wawe yaguharitse iyo imbo hari yaguharitse, yarongoye uwundi mugore. Avyumvise ati sa yarongoye uwundi mugore, barayimubarira. Uwo mugore ati n'amahoro, ati ntangora, kubera yari akirimwo iki toto, ntangora. Iryo nigeragezo mpemu yerera mu ubwenge. Amen. Umuntu arimwo itoto, mpemu yerera mu ubwenge. Hanyuma mpemu yerera mu ubwenge, ahitana agaseke, agenda mu isoko gusuma. Itomate nangahe naya ashiramo, intore nangahe naya ashiramo, isupageti nangahe naya ashiramo, ibi nibi nangahe ashiramo. Agenda arasuma ibi nibi arashiramo, acaragenda igiseka aracuzuza, agemuriye umugabo wiwe yamuharitse. Aragenda ashitse muri nyarugo, wa rugabo rurabira mu idirisha ati mama atujyazanywe n'iki. Wa mugore arashika mu rugo, ashitse mu rugo, wa mugabo ati madame niki kikuzanye ngaha? Nawe ati oyaye nje kubagenesha, barambariye ko wagize ubukwe, nari nje kukugenesha. Aratura acaragenda abaza wa mugeni mushasha ati mbega wompa agasafuriya ngateka? Aramubwira ati ngiri, ati gikoni kiri, ati ngikirya. Wa mugore aragenda azana ivyo yazanye, atora ivyo yazanye, arateka, arabitunganya neza. Mu nyuma aragenda arashusha amazi yo koga, ashira muri dusha ati karibu mwoge muracara abageni. Arahamagara, baragenda, aragaruka ati nahishije ingo dusangire, kuko yavuga ati hamwe ivyo nazanye nogenda tutabisangiye bogira ngo nagemuye iki ishano. Acara bizana, abizanye bararya baraheza. Bahejeje wa mugore ati mushinga nta nagira nsubire kuraba babana dusangiye, narinje kubagenesha musigara amahoro, ngira nsubire kuraba babana. Hanyuma wa mugabo atugenda amahoro, nego aragenda. Wa mugore aragenda arurira imodoka arataha. Ariko aragenda, wa mugabo araba wa mukenyezi mushasha, wa mugeni atumviriza rero madame, imyaka twari tubanye n'uyu mugore wanje sinarinzi kwa nkunduko, ubu rero anava marshi. Iyo wajuva hoji
jewe ndasubiye kuraba umugore wanje, acaragenda, wa mugore ashitse azabona rwa rugabo nago ruraje. Haleluya. Ati mushinga naye namaki, ati nje kugusaba imbabazi, ndagarutse mu rugo. Ngira uwo muri kumwe ati wewe bishobora, mumbariza ati wewe bishobora. Nagomba turangize nsomye hajya Timoteyo, nimurabe icete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere. Haleluya. Yo, Imana ibampezagirire shengero, Imana idusubize mu itoto. Birashoboka ko umuntu agera mu gihe cyo kuma. Timoteyo igice cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, nsome igice cya mbere umurongo wa 4. Nibuka amosozi yawe ngakumbura kukubona ngo nuzure iki umunezero, kuko nibutse ukwizera kutari ukuburyarya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Eunike, kandi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe. Nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake, yagushizwemwo no kurambika kw'ibiganza. Hano yaradusenga Imana. Paulo aritegereza mu buryo bw'impwemu Timoteyo, yari mu gasho, yari yiteze gupfa, aguma yibuka ingene Timoteyo yari ameze kera, aguma yibuka ingene Timoteyo yari ameze kera. Arabona ko ari cagabanutse, gira mugenzi bati arabona ko hari cagabanutse, acaramubarira Timoteyo, ndakwibutsa, nibuka amosozi yawe, ngaca nkumbura kukubona ngo nuzure umunezero, kuko nama nibuka ukwizera kwawe kwa kiriya gihe. Rero Timoteyo, furura ingabire yawe. Nagira ndakubwira, hari ibyatuma abantu bagukunda ryari toto. Gira mugenzi wawe ngo ibyatuma abantu bagukunda ryari toto. Ninde agomba ko tumusengera ngo asubire mu itoto? Unamika amaso. Haleluya. Mugize neza. Ninde? Imana igusubize mu itoto. Imana yongera igusubizemwo bya bihe. Imana igusubizemwo bya bihe. Ole mole dole ta igride no. Le igride la botesha idome. Rikrido leta. Amakorare mwongera muririmbira muri mpemu. Abaririmbyi mwongera muririmbira muri mpemu. Mu miryango yanyu hongere habakayaga k'impemu. Haleluya. Haleluya. Wewe ufise ikintu wakehaniwe. Wewe ufise ikintu wakehaniwe. Imana yongera igutabare. Nukuri. Ndumva Yesu ari hano. Umenga hari ibintu ariko aratanga. Umenga hari ibintu ariko aragabura. Umenga hari ibintu ariko aratanga. Ego agusubizemwo. Haleluya. Maraso ya Yesu. Reka nsaba umuvyeyi hano, umwungere w'ishengero yongera dusengere. Ya haleluya. Amen. Mushishikare kubafasha, mubafashe kandi mubabwire bunamuke, niho bica vyoroha, niho n'abakozi b'Imana baca baronkaho baca kugira ngo babafashe. Wunamye uzibiye inzira kandi utwaye ikibanza c'uwundi. Tugomba dusenga Imana, abakozi b'Imana ntihagire utazoba ariko arafasha, kuko barakeneye gufashwa. Mana yacu uri mu ijuru, turagushima yuko wateye abantu bawe mu ngoro yawe, mu rugo rwawe, bakama batotaye bakagira itoto, bagatotara nk'ikigazi kandi bagashinga imizi bakaduga nk'amasederi y'i Lebanoni, kuko uruhoraho Imana igororotse. Ndagushima kuducuriye ijambo ryiza rihembuye imitima yacu,
ritubereye umutima w'ubugingo, kandi raba ritubereye n'icirore twirabamwo. Umuntu wese yiravye yirimbuye araraba ugutotahara koba kuri mu mutima wiwe, kuko intumbero yawe ico tugomba ko nuko twototahara tukagira imizi ishika kure, kandi tukama ivyamwa, tukagira agatutu bene data bugamamwo. Mwami, ndagushima yuko ijambo ryawe rije hageze, riraduhembuye, ritubereye inkoni twishimikiza uko haranyerera. None bene data bamaze kumva ijambo ryawe rivuzwe, ryabakoze ku mutima, umwe wese araraba aririmbura arayiyumvira ico akwiye gukora. Hariho abaciye bugufi munsi y'umusaraba, babona yuko itoto ryagabanutse, babona ko bafise ibimenyetso vyerekana yuko badatotahaye nk'uko vyari bikwiriye. Bararaba basanga nta maba bagitotahaye, bararaba basanga nta mizi ikimanuka ngo ishike kure, bararaba bumva nta mazi bakinywa kwiye mu buryo buhagije. None ko baciye bugufi, Mwami, nuraba ikibakwiriye, ubagirire imbabazi. Uwagucumuyeko, wanyuranije n'ubugombe bwawe, uwo bigaragara yuko atagutotahariye neza, uhakika amaraso, kuko amaraso yawe ararepara ivyononekaye vyose, akabitunganya, umuntu agasubiramwo itoto. None nubibakorere Mwami, ubaharire, ubeze, ubatunganye. Ivyete Satani yari yaranditse ngo aba bantu ntibagitotahaye, ngo ntibakibereye n'ukugukorera, bitabagugwe. Ubaha itanguriro rishasha, imizi yongera imanuka ishike kure, banywa amazi Mwami ava muri wewe, kugira ngo vy'ukuri batotahare, kuko hari ibihe biriko biratwegereza. Mbega umuntu azohagarara gute imbere yawe yarumye? Umuntu azogenda urugendo ngo ashike amahoro gute yarumye? Nugira imbabazi Mwami, ishengero ryawe ryongere gutotahara, abantu bezwe, abantu batunganywe, imigenderanire n'ubucuti bw'ijuru busubire kuba bwiza. Urakoze Mwami, turagushimiye ko bahariye, turagushimiye kubejeje, turagushimiye yuko ayo mazi atuma bagira itoto, bahaguruka bayemerewe, basezeraniwe, kugira ngo bagire ivyaremwe bisha. Urakoze kuvyumvise, urakoze kugiza imbabazi, urakoze ko wejeje, urakoze ko abantu bawe bagiye gusubira gutotaharira mu rugo rwawe, bagatotara nk'ikigazi, kandi ivyamwa bikagaragara. Turagushimiye ivyo ukoze, turizeye kandi turavyakiriye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Nagomba dusenga isengesho hamwe. Haleluya. Nagomba umuntu yumvise umutwaro avuga ngo Mana, ndagomba itoto mw'ishengero. Haguruka ahuri, dufata umwanya dusenge. Umfatire ukuboko uwo muhagararanye, mumfatire ukuboko. Haleluya. Katika jina la Yesu. Nawe ugwaye ugira ukwizera, lobo legando reigrida. Haleluya. Fatira ukuboko uwo muri kumwe. Imana yongera isuka itoto mw'ishengero. Ya haleluya. Yesu Munyanazareti, Yesu Mwami w'abami. Haleluya. Mw'izina rya Yesu, ukimufashe musengere mu mutima ati Mana, mugenzanje nagira itoto. Ukimufashe mu mutima kababalash, ukimufashe musengere mu mutima rabalarobo. Hagira igikoreka mw'ishengero ry'Umwami, hagira igikoreka mu nzu yawe, hagira igikoreka ku kazi, hagira igikoreka mu muryango, hagira igikoreka. Haleluya, haleluya. Wejeje kumusengera, haleluya, cuduza ukuboko kwawe, duza ukuboko kwawe, duhamagara Imana, duza amaboko yawe yereke Yesu, duza Mana. Haleluya. Sinzi uwoza gusenga Imana asenge.
duza ukuboko ati Imana ndagomba ibihe byiza. Turagomba ibihe byiza mu ishengero, turagomba ibihe byiza mu ishengero, turagomba ibihe byiza mu muryango. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo umwami, tugushime kuko uri umwami ahambaye, tugushime kuko utanga itoto, tugushime kuko urandura ivyumye, randura ivyumye, randura ivyumye, randura ivyumye mu izina rya Yesu Kristo. Ewe mazi y'ubugingo, mazi y'ubugingo, mpemu yera w'Imana, mpemu yera w'Imana, utanga itoto muri uyu mugabo. Ewe mvura ya mpemu, nyagira uyu mutima, nyagira uyu mukenyezi, umutima wiwe wumagaye, uyu mukobwa n'uwo muhungu, itoto rivuye ku Mana mu ijuru. Ekerebegandro hitmikaido tegaraba hindi tekeneste tamos bortekeyenema katoromakati mu izina rya Yesu Kristo. Ewe waribawe, ewe waribawe, ewe waribawe, ewe waribawe, dudubiza, 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 dudubiza mu izina rya Yesu Kristo. Kuri kigatwa, ewe wa kigatwa we, ewe wa kigatwa we, vaho, ewe wa bugaragwa we, imvura ya mpemu, imvura ya mpemu, imvura ya mpemu, nyagiriye imitima, nyagiriye imitima, nyagiriye imitima. Turi muri rwa rugo rwawe Mana, turi muri rwa rugo rwawe, mu nyubakwa yawe niho turi, niho turi, niho turi. Totahaza, totahaza iyi mitima, ijambo ryawe ryaritumukesa ontemegari tabe. Turi muri ya nzu yawe, rwa rugo rwawe, aha niho twaje. Turagushimiye ko wadukuye hirya no hino mu makariti atandukanye, mu ngo zumye, mu ngo zumye, mu mafere yumye, mu mibano yumye. Twaje mu rugo rw'Imana, kandi isezerano ryawe ngo bazototaharira. Aha hantu turagomba uhatotaharize, uyu muhungu mutotahaze, uyu mugabo mutotahaze, uyu mukenyezi mutotahaze, uyu mutama n'uyu mutamakazi. Bwa bukame, ewe bukame, ewe bukame, ewe bukame bwa mpemu, ewe bukame bwa mpemu, jya muri ubu bugingo, jya muri ubu bugingo, jya muri iyi mitima y'icyaka. Abantu bafise icyaka, abantu bafise icyaka, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, ku inzuzi z'amazi y'ubugingo ziriko ziragendagenda zisendanisha n'ivy'umwanda, zice zikuraho ivy'umucafu, zice zikuraho ivy'ivyizigiro bikeya, ibyo kwihebura. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zisendanishe, zikureho zo kuvagana nabi, zo kwitwengera. Mwami turasavye, inzuzi z'amazi y'ubugingo, izo kutababarana, izo kwararazanya nibikugweho. Inzuzi z'amazi y'ubugingo kimisake dukora mu izina rya Yesu Kristo. Birahagije, birahagije. Mwami turasavye, turasavye, totaharaza aba bantu batotahare, amarira yongeraze, ikibabagwe congere kize. Ngwino uzuriye imitima Mwami, ibi bintu vyumisha abantu, ibi bintu vyumisha abantu, izi ndwara. Ewe wandwara we, ewe waburibwe,
utumye abantu bumanigwa mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu itera ubugingo, ngwino injira muri iyi mibiri, injira muri iyi mibiri, ukiza kiza 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 kiza. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nitokisa ndinakokatia sinde kuboko kwawe si kugufiya, hariya kuri balko, hariya munsi y'igiti, hariya munsi y'ibiti, hariya mu miduga. Kuboko kw'Imana kuraho by'Imana idagomba muri aba bantu. Ongera itoto nyakubahwa, tangera sante kilfo mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri, ubakize kuko uri umukiza mwiza. Turagushimiye mwami kubyumvise kandi ubikoze, bihesha icubahiro izina ryawe, natwe tugushime kutwumviye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Bani bahetse